byo twemera nuko kandi vyabaye vyiza nuko imigambwe yose idakurikiranwa idafise abantu muri yo bakurikiranwa n'ubutungane yashoboye guhura bakicarana bakagira ico bavuganye bashitseko. Hanyuma ikindi nuko babonye bati ingorane zoba zihari zoba ari ingorane zijanye n'amasezerano y'Arusha atashizwe mu ngiro bikwiye. Mwibwirizwa nshingiro naho nyene hoba harimo ibintu bikwiye kuzohinduka, mugabo umuhuza akaba yavuze yuko bitohindurwa. Ivyo ni vyiza ko barose umwanya wo kwicarana bakabivugana, kuko naho umuhuza yavuze yuko ibwirizwa nshingiro bitohindurwa akongera akavuga ko amasezerano y'Arusha yokurikizwa, ivyo bazoronka umwanya wo gusubira kubivugana abantu bose batagirizwa n'ubutungane. Ivyo ni vyiza cyane. Rero twebwe muri Onerope ko ibiganiro bitarahera twokwizera yuko abantu bose badakurikiranwa n'ubutungane bazogira ico bashitseko kizofasha Burundi n'abarundi utsimbataza demokrasi nuko bumvikana yuko bavavanwe n'ikintu cyari cyo cyose cotuma abarundi babandanya kujyana. Ico tubona kinyegeje mu mugabo kitavugwa, tubona ko hinyegejemwo kuzana ivyiyumviro bishobora gutuma abarundi bagira imishamirano, cyane cyane mu gutumira abo bantu bakurikiranwa n'ubutungane, bigatuma leta y'u Burundi ititaba ibiganiro, bikongera bigatuma leta y'u Burundi itemera gutanga ico kigongo cy'agateganyo. Tukabona yuko mu gihe bariko basaba ikigongo cy'agateganyo ko baba bariko barondera kuzana inteko zindi mu Burundi ngo zije gucungera abantu bakoze ibyaha bajya basabiwe ico kigongo.